abasanzwe bafise amabiro doshanje ivyo bari bamaze imisi bakora babisize hajya ku irembo. Uno musi mwinjiye ngaha kwa Ntare murashobora kuzova ngaha kwa Ntare muca mwinjira ku Musaga, nta kibuza na kimwe. Igihugu ntigikinirwako, igihugu kirakingirwa, igihugu kirashigikirwa. Nta gihugu rero gishobora kubaho kitagira kirazira, nta gihugu gishobora kubaho kitagira ubutunzi. Berbe muri ko muyigira umenga n'umukino w'abana. Jedi kashikashi uko ibanki nkuru ya Republika yabibasavye, wemera gutonda tonde, utemera gutonda nawe akurema akarenge, kuko ndazi neza yuko amabiro doshaje mu bisatara yiwanyu. Mugabe kizokorwa cose ni kugahanga kanyu. Uwo muserukira uwo ikosa uzokora tuzokwega wewe, kuko ikosa ry'icaha ntituzakurihanira patro wawe. Vous êtes de représentants légal baye mabiro doshanje, mugabo turazi ko nyuma yanyu hinyegeje abandi bantu. Tubanze tumenye neza yuko eje bizodushikira kubera amategeko twahunyanze. Bizogorana hari igihe nujya yagutumye atazosubira no kwibuka n'umuryango wawe. Akajagari twaciyemo mu myaka iheze, aho abantu babona ko ibintu byose bikumakuma bakabigira ivyabo bihagarare, kuko nivyo mumaze mu misi. Mwumvise banki nkuru ya Republika ivuze iti tugira twugurure utuzu two guhanahanamwe amafaranga, muca mubona muti dusuye muri bya vya kera. Nivyo mwagumyemo. Birababaje aho leta ivuga iti tugira tunganishe lotodo shanje yo kwisoko ni y'amabanki. Mwebwe aho mwari gufata iya mbere muce mubishira mu ngiro mugaca mutangira kubisabota, ikagira nakigoro ikabaha n'amafaranga. Aho kubona ko kigoro mukabona nahubwo kumenga ibanki nkuru ya Republika umenga nifise amaso ntirikirabona ibiriko birakogwa. Igihugu ntigishobora kureka kubona bijya vyose mwirirwa murakorera hajya murajya mu biro dushanje yanyu, byose biramenyekana na kimwe kitazwe. Umenga nahubwo ibanki nkuru ya Republika yabafashije kugira umutungo w'umurengera, urizanye aje ari mushasha muri muhakurito yafigisijwe n'ibanki nkuru ya Republika. Mugabo uje kurirondera nafa yarariroze umurigejeje kuri 400. Urumva nimwe mwahindutse, nimwe muri banki ya Republika. Uno musi rero tugira dusubize inguvu banki ya Republika.